nukuvuga jewe ndaba hejuru nkaraba jewe nukuvuga imana ngene nishaka kuvuga nti reka ndakugurinze ndagwa abandi bantu bashasha but atari family family ntago ndayikonta ko jewe ego kweko ndaziyo navuye rero wewe namba dushobora kugira ikibazo kimwe uno munsi baradufatiye tuvuge ahantu twicaye turariye tunaniye kuriha wowe telefone papa karabaye jesha telefone ande sivuze ngo ntuyage nabo oya kuyaga nabo kwa muhanana ivyumviro irinde kugira ama relation maremare n'abantu abo musangiye akazi muri kumwe bari muri game nka wewe ego irinde ntuzu nakora ikosa ngo umukobwa ngo urakundanye n'umuhungu ari muri ivyo bintu ego simvuze ngo ntiwakura umugabo wo mukuraho ariko akenshi birakwishira akazi kandi bikagwa ikindi gicapo kibi ego ati ujya ni kanaka amugira gute musiga n'umvunga abantu barabajya I don't know ukuntu bagiye umuntu urumva aba ladies bafise amatitre bafise ubuzima bwabo nuko akenera umugabo kubera yuko yamukunze yamuhisemo ntamukeneye kubera yuko yarayinzara umuntu afise urugo guza n'umuntu ari singo ntago basa hajya uri marie hari teka ubufise hariho one nuvuga ubambaye rujya rugori niko navuze rujya rugori uburufise rero duhagaze hari yaje nkaseruka mfise urugori nambaye inyambara abami nawe ugaseruka kuri tete vide turangana. Bonjour canke bon après-midi bakunzi ba Kejo Media nizera ko muri mugoye neza mukomeye natwe turameze neza gose Imana yabikoze turi bazima reka ndabaha ikaze kandi kuri Kejo Media kiganiro kidasanzwe arico Break the Silence aho turi kumwe n'abantu badasanzwe abanyempano abantu bafise ibintu vyiza canke ibintu by'agaciro bashobora kubaganiriza nije wekeza Fleur yadra kuri micro za Kejo Media kandi gusaba n'urambigwe kudukurikirana vraiment ndabafitiye umutumire mwiza umutumire w'umunyamwuga w'umujournaliste ariwe bita Bella Shaka ndazi ko mu muzi kuri Royal TV vraiment n'umujournaliste abikora neza cyane n'umuntu mwiza aseka neza avuga neza akora ibiganiro by'ubwenge vraiment mudukurikirane ntimurambigwe nanone agira tubwira ibintu by'ubwenge muza kuryoherwa reka ngiye ko nsaba wa muntu ajya mbere ati kuri Kejo Media tugiye subscribe cyangwa s'abonner Change naho uri umuntu wacu tugire like tugire comment tugire share kugira ngo bikunde ibiganiro vyacu bishikare bishikira benshi bashoboka kandi ushikare kubisangiza benshi bashoboka uzobukoze cyane reka twakire ubutumire wacu ndakwakiriye Madame Bella Shaka murakoze kunyakira kuri micro za Kejo Media ego urameze neza ndashima Imana feeling great ndamahoro Imana ari nziza. Okay, nakaka no gukora kugira ngo ugaragaze neza ko umeze neza ukomeye. Oh my god. Ngo yavuze je ndakunda gutwenga ndakunda kumwenyura hoho ntagushobora no kumenya nuko merewe because misisi na smile. Rero meze neza ndaryohewe kuba ndi kuri micro za Kejo Media. Ego. Bafise n'umumenyesha makuru w'incabwenge. Fleur ya ndamwemera cyane nawe nyine afite amajambo y'ubwenge kandi bikuha ni heza. Ego merci beaucoup reka ndagusabe undamukirize abakunzi ba Kejo Media bariko badukurikirana. Okay, abakunzi ba Kejo Media ndabaramukije mumeze neza namutaya subscribe kuri Kejo Media Twitter kuko yavuze je ndi Bella Shaka journaliste wa Royal TV murabizi muri street quiz nkuru ngo n'umubano ibintu rero ndibaza ko ivyo nza kuvuga kuko sanzwe ndimvuze urakoze cyane wibagiye umutekano wo mwibarabara umutekano w'ibarabara abantu muza murajabuka mwiruka attention abantu muza murarenga amakode amasinyo huti bakorese stop ukaca wiruka umutekano w'ibarabara kubgaje urakoze cyane Bella none ibintu byose waravyigiye ubikura hehe kumenga ni byinshi uno mwuga wacu ntaguheza kwi of course urashobora gutanga nta experience ufise ariko by the time ibintu byinshi namba muri career yanje bamiye nti wewe uzokora ikiganiro cyitwa inkuru nyigisho izo nkuru ntazobama ndagira ama recherche yiwanje nkayikora iyo nkuru nkayishikiriza namba ari umutekano w'ibarabara nisungiki mbega umutekano w'ibarabara ntikiganiro kimeze gute rero nico gituma uba uri umunyamwuga urashaka kuba utavyigiye ariko kwere ko uri kuri terrain ukavyiga kandi ukabimenya kuko muri journalisme ndibaza
umaze kumenya amategeko ya journalisme ucumenya n'ukuntu ukora ni ukuvuga bagushize kuri tero umera nk'umusoda ego ucumenya icyo ukoraho nyene ego ntago baza kukwigisha nka kujya ko umuntu w'umutetsi namuvuga nti jewe ndi umu chief cook bakubwiye ati okay ubu tugiye gukora isalade imezuko ntago baza kukubwira ati okay iki kirungo ibiki wenyine uravuga nti ndakeneye iki kintu ha mugashikiriza produit fini imeze neza ya urakoze nari navuze kuri ncabwenge nanone ubwo bwenge bwawe bushobora kugaragara Bella Shaka journaliste wa Roy TV cyangwa Roy TV ndagiprononce Roy TV ninde okay Bella Shaka ni muntu ki Bella Shaka nuvuga yuko Bella Shaka n'umuntu apambana n'umuntu akunda abantu n'umuntu w'akanyamuneza ariko kandi n'umuntu afise ibintu bimuca intege afise ukuntu abayeho behind camera na in front of camera ibintu bibiri bitandukanye Bella Shaka n'umuntu iyo ari in front of camera aba ari strong kuko kandi murabizi ko abantu benshi ntago berekana intege ego ariko behind camera Bella Shaka n'umuntu ashaka kwicara sometimes akagira solitude ukumva ko uri wenyene ariko nta kibazo kinini biteye Bella Shaka n'umuntu akunda gukora Bella Shaka n'umuntu akunda gucreate utuntu n'utundi muri career yiwe ego Bella Shaka n'umuntu yiga umuntu of course umuntu ntushobora kumiga ngo umumare ariko Bella Shaka n'umu overthinker n'umuntu yiyumvira cyane nukuvuga jewe ndi umuntu urashaka kunkorera ikintu gito ariko kubwo uko niyumvira cyane ndi umwe ntahura byinshi ni nkuko ushobora gutegura kunkorera ikintu kibi ariko because sandi ndi umu overthinker mba nabonye ko icyo kintu kizoshika rero is not a surprise ndakibonye kuko nari ndavyiteze ko gishobora gushika so Bella Shaka n'umuntu wo mu overthinker umuntu yumvira cyane ku bintu ikintu cyose gishika mu buzima aho rero bivuye ku kuntu nakuze from nkiri muto nukuvuga à l'âge de 5 kuva kuri 5 kuduga hariyo situation nakuriyemwo yatumye ntamira nk'abandi bana bose na nico gituma jewe wewe ni wabura umugenzi wanje uzi kuvuka mu miryango ikize cyane wakuriye mu kirahuri we cannot talk more nta byinshi twovugana kuko we know the same ntago turi bamwe kuko siniyumvira uko dusangiye ubuzima of course turayaga kuko ntago ninuba abantu ariko ntago dushobora kujya deep cyane kuko hari ubuzima life okay urakoze cyane watubwiye byinshi kuri Bella Shaka tuko turatahura impamvu Bella Shaka tumubona ameze kurya afise courage nkazijya akora cyane akora atiziganya ariko wavuze ati ndi umuntu ncika intege nibiye bintu biguca intege mu buzima bwawe ibintu binshi intege ni byinshi ariko nubwo binshi intege ngo mandi wa wundi Icyambere na mbere abantu baraduca intege of course sivyo navuze ni jewe ndi umuntu w'abantu ndikundira abantu cyane kandi jewe vraiment binaniranye ko tubana vraiment bufise ikibazo kuko jewe ndi wa muntu ndazi gusaba pardon mu gihe noba nakoze ikintu ntago nishigikira mu makosa kuko ndi umuntu je me défaut na ufise ama défaut yo hari umuntu yera kwinose hari umuntu ari perfect no rero namba ibintu bishobora kunca intege ni byinshi cyane cyane abantu ahanini n'ubuzima buranca intege ariko kandi maze kumenya yuko it's all about me I'm at my own ntegeza gukora so ntago noryama ngo ni byinshi mu buzima binca intege vraiment harimo n'ibya vie privée ariko hari byinshi navuga kuri social media but it's good ariko ibinshi intege ni byinshi abantu baranca intege ibyumviro byanje byonyene hari igihe bishaka kunca intege navyo nyene kuko urabona iyo uri kuriyumvira ibintu hari igihe ugera kure ugacika intege ariko umaze kwibuka iyo wavuye ucuga umubandanya none niwacika intege ukicara ninda tuza kugusova no one nta numwe niwavuga ati ndabivuyemo uzoba ukomesheje nde nta numwe nico gituma tuvuga duti reka tubandanye dupambana no mara wote ubuzima bubandanye ariko abantu je baranca intege ubuzima buranca intege kuko urabona ubuzima n'abantu
abantu nibo mwirigwana, abantu nibo mwicarana, abantu nibo musangira, sivyo? Jewe ndi umuntu ndakunda ngira abagenzi benshi, nama numva ati eske jewe ukuntu numva mfise ubwoba bwo gutakaza uyu mugenzi wanje, eske nawe arafise ubwoba bwo kuntakaza? Hari igihe nshobora guha umuntu agaciro vraiment w'umugenzi, gira abantu benshi baramaze kubona stati yanje bavuga ati none abantu bose ni batoya bawe. Of course jewe umwana w'umukobwa ndamuha ikibanza cyane gusuma umwana w'umuhungu, kuko umukobwa mba numva no muyagira vyinshi, no kuvuga hari ama mistakes noba naraguyemo ntifuza ko umwana w'umukobwa yagwamo, kuko ndazi combien de fois bishobora kumwishira ubuzima, namba je nashobora kubisirmonta nkaba ndi jewe nkaba strong, hari gihe wewe atobisirmonta. Rero cyo gituma mvuga ni kubera iki ndabita batoya banje nkabiyegereza is because mankeneye yuko bobo basi aho nshobora kuba nananiwe cyangwa nkatsitara bobo bazohasimbuke. Ntibabwe nko mu makosa je no naraguyemo, kuko umaze kuba uri muri age ya 26, bon si byiza ko baravuga imyaka, kuko ari gushaka kuvuga imyaka benshi bakayemera abandi bakavuga ngo urabeshe, reka ari ivy'imyaka tuvyihoze, ariko urugero tuba tugezemwo hari ivyo twabonye, ubu uriko wegera kuja muri 30, ubu uri mature, ntago uri kira aba teenagers bavuye mu ma dizaine bagenda mu ma vingtaine, ntago ubukira umwana mu mutwe. Nanje gituma mvuga nti numva no chamuru dukiganiro kamara n'isaha. Merci beaucoup Bella. Ariko kandi watubwiye ati uri overthinker n'umuntu aba atandukanye gose n'abandi bantu, kandi iyo ni impano idasanzwe mu buzima. Kubera iki uri overthinker? Je ndi overthinker kubera ubuzima nakuriyemo nkiri umwana muto. Murabizi neza iyo ukuze ugakura like abavyeyi bawe batari kumwe, ugakura sometimes uri kumwe na papa, sometimes uri kumwe na mama, sometimes ukubona ukuntu mama pambana, sometimes ukubona papa kunapambana kugira ngo ushobore gushika hariya, ugakura ubona abatoya bawe bakura bati sister biri gute, ivyo rero ni ibintu niyumvira ko cyane byatumye mu mutwe ngira nkura hataragera. Maze gutangura university hariho kawo yitayemwo, irampindura irankarisha muri 2023 yindi kawo yitamwo. Oh my god, aho nunaciye mvuga ni this life is hard, niyo mpamvu je ndatinya umuntu. Nanje gituma je kugira ngo nzo unukuvuga ubahongeze kugira ngo nizere umuntu vyogora. Ndimvira ko ndavuga ni ujye nambera nyeretse iki, munyuma gahinduka akanyereka izindi colors ntarinzi. Pourquoi pas wewe uyu eske bijya ça peut pas se répéter? Umva ndimvira ibintu byinshi ku buryo is not easy to trust. Kwizera vraiment mwani mwizere. Ati rero kwizera kwawe kwaraheze? Oya ni kwaheze, ariko ndavyumvira ko cyane ni nk'ibicigwa mba ndimwo. Ndashaka kwizera gato uno munsi, ariko hitamwe ikintu ejo kinsubiza kandi muri ya eta mvuga ni maybe niki kintu cyashaka kumera nka cyakindi. Cyambandanya kwanza nkasubiza intambuka inyuma kwanza, sinteri ije imbere, cyambaza nkasubira inyuma hama nkabapose. Benshi birabagora kutahura amahitamo yacu, kwera yuko ntibazi yo twavuye. Uno munsi ndashaka kuvuga ni jewe Bella Shaka ntago nkeneye kuba muri relationship. Ariko uri kurabibwira umuhungu ariko akubwira ko agukunda ntashobora gutahura. Avuga ni Bella why uri umukobwa urapambana urakeneye umuntu mubana, barakunda kubimbwira cyane. Bella urageze urakuze, pourquoi pas uguma wenyene. Wowe mpamvu ntavyo utahura, ntuzi yo navuye, ntabwo nzi. Rero nambutazi yo navuye, reka kumpangira uko mbaho ubuzima bwanje. Ndafise aho navuye, ndafise n'impamvu nashize iyo mipaka yuko ivyo bintu ntabikeneye. So respecter nos choix. Abantu bigiye ku respecta amahitamo yacu. Namba je navuze niki kintu ntaco njamo bitahure, kuko wewe ntuzi impamvu ico kintu nagihaga canke nakirimwo. Bella urakoze cyane, ndumva nta ibibazo byinshi byo kubaza kuvyerekeye iyi situation yawe watubwiye bivanye n'ukuntu wakuze, bishobora gutuma udashobora kwicarana n'umwana yakuze iwabo bifise, umwana yakuriye mu kirahuri. Ariko nubwo ntobikubaza ko cyane, tubwire ko incamake why udashaka kwicarana n'umwana yakuze iwabo wakize bamerewe neza.
bo sinavuze ko tutokwicarana bavuze yuko mutoyaga donc mind bo sizimwe kuyaga turayaga ariko ntitwoyaga deeply ngo hari ibyo tutojamo kuko icambere na mbere jewe mentalite yanje yo mu mutwe uko jewe nubatse mu mutwe siko wewe wubatse wowe uno musi tuvanye jewe mwira bashaka gutelefona bera habaye iki kibazo ariko wewe ugize ikibazo utelefona muhira jewe mbuze today nkabafoshe sintelefona muhira cyamfukama nukuvuga jewe ndaba hejuru nkaraba jewe nukuvuga imana ngene nishaka kuvuga ntireka ndakugura inzenda gwa abandi bantu bashasha but atari family family ntago ndayikonta ko jewe ego kweko ndaziyo navuye rero wewe namba dushaka kugira ikibazo kimwe uno munsi baradufatiye tuvuge ahantu twicaye turariye tunaniye kuriha wowe telefona papa karabaye jesha telefona ande telefone imana jesha telefona mpamvu je sino kwishinga wewe ego turayaga mugabo ntago ndakwishinga kuko ubuzima bwacu ntidusa wewe urafise ukuntu bikemura nandi ndafise ukuntu mpambana rero umva ntitwohendana we nambura wosokera kuri Zion Beach ukari ya 50 mille ya entre je manza kwanza kuyakubitira igiharuro ego izo kenda shaka gusokerayo ariko ntago no kwitwara nkuko witwara ndabakunda abana bakuzaho imeze neza kuko turahana ivyumviro nafise umugenzi yaragiye muri Canada vraiment yakuze wabo bihari ariko ukuntu nawe nyene yatahura ubuzima byatumye tuba abagenzi ntagashe kumwe nabagiye vuga ibyo je sinobijya ibyo nico gituma rero je ndakunda abana bakuze iwabo biri hard ubuzima buri hard kuko vuga ati mukobwa we none iwanyu nivyo nkunda kubwira nabajya batoya banje we una musi wanyu bikanga nibaza gutelefona uramaze kubona petit frère wawe agutelefona sister wampa n'ibihumbi 5 agutelefone kubera iki akwize aguhanza amaso ku ariko undi afise grand frère wari muri Amerika acha telefone tuma acha tuma amadolari nene murangana wewe ko afise umwe nawe nindaguha wowe pamba nakwera iki ntimungana hamuze gukemura ibibazo vya hari iwanyu nawe ukemura ivyi wawe hama ni waba umuntu umenye rero ku kuja mu izo vibe z'abandi mugabo ntiwishinge bajya abana ntiwishinge umuntu iwabo bihari nubwo wewe no musi business akora yo homba bace bashanga imitahe bene wabo ntago mungana wowe ugahomba uraja mu ibarabara hari abakunze kuvuga ati abatanganya amatako ntiboga hamwe canke abantu mutangana nta mpamvu yo kwicarana kuko ntago bamusangira ivyiyumviro wow merci beaucoup reka tuje mu kiganiro nyezina kiganiro cacu c'impano twagomba kuya kuri journalisme Bella nijya bagiye muri journalisme okay bo nibaza yuko journalisme nayigiyemwo hari muri 2022 ya 2022 c'était muri juin 2022 natanguye journalisme hama vyagenze gute kugira wumve ko woja muri journalisme nyene ube umujournaliste kubera iki vyaje gute yoba ari impano canke wabigiyemo kugira ngo urondere amafaranga yo kwitunga yo gutunga bene wanyu je chambe na mbere journalisme ni kintu nakunda kuva nkiri umwana ego muribuka ko abantu bize ancien système kuko jewe nitwe twayireje ancien système hari ukuntu bazana uri 10e mugahitamo ama section sinzi ko muvyibuka ego je nahisemo journalisme 3 fois ego ariko quand frère wanje ari préfet des études yacambye ati wewe byise murabizi neza ati futa hitamo scientifique ego uya naciye mpindura shanandika scientifique B hose ari hatatu ariko ntago nari ndabishaka ama orientation amaze gusohoka naciye nsanga bashize muri lettres modernes ndavuga nti wow na lettres moderne kuko narayikunda kuko ndi umuntu mu bintu vy'indimi narabitora paraporo ibiharuro ego rero maze kuja muri lettres moderne unabizi yuko hari ibintu bakora vyo vyama presentation y'ama topic akaguha débat ukaje imbere ukayidebata umva ni ibintu nakunda cyane ego nukuvuga hako twiga ngo baduye ikibazo dukore batumwe do topic mugende muganire ngende imbere ndayisigure aho narumva ati wow ego maze no kubona ko mfise ico kintu cyo gukunda yuko mba in front of mbe imbere y'abantu nace ntabura yuko ari ya nani yanje ya journalisme ego yamaze guheza university muri 2022 niho naronse bo numugenzi mu bisanza mbye ni
hariho TV runaka bakeneye umumenyesha makuru uko ndakuzi wewe urabishoboye j'avais zéro expérience yambwiye ati uko wenda kuzi tiye capable nditaba ndakora interview birapasa cyane ndatangura ni kuvuga nabyishimiye cyane ko navuga ni kuko nize finance et comptabilité kuri kaminuza aho mu finance et comptable ari muri journalisme ni kubera iki ni tala yiwanje kandi ni passion yamba numva ko ndi passionné gukora ico kintu hari gihe ukora akazi kwera uvuga ni mbera ndo ico rirenza ndo nkuko mbaho kuko nta bundi buzi buhari nigiye uvuga ni aha je ndi mu kintu nkunda je ngora gukora ikindi kintu pembeni ntago no heba journalisme okay urakoze cyane ati 2022 niyo waja muri journalisme niyo watangura nikiye kintu caguteye intege ukumva neza neza ko ushobora kubijamo neza neza kabe akazi kabe k'ubuzima nko kuvuze ati dushobora kubiheba ikintu ca mbere cyanteye inkome zo vuga ati reka mbandanye ni staff d'abord abo nkorera abankoresha kuko mu gihe ufise umukoresha mubi uracika intege hari umukoresha ashaka kugukoresha nubwo ukora neza ukitanga ntabibone uyo mukoresha akagukoresha nkakumwe ku imashini basi akaba kuvyaza umusaruro nta n'umunota n'umwe wohema hari n'abandi bakora ntibaronke na pause ariko jewe icamenambe cyatumye mvuga nti nubundi cyari muri Roy TV nabanje ndavamo kubera nyene ubuzima ariko naragarutse kandi baranyakira nuko d'abord Roy TV yabaye nka family umuryango ni kuvuga umukoresha wacu ni nk'umuvyeyi ni umuvyeyi ofete ukuntu badufata twiga abakozi n'ubwogora akantu katameze neza abwiye ataka kantu kosora ejo umva bukebwe nta experience nari mfise yavuze ati wegenda ukore plus uko abona nkora plus uko abona wow jeno mbwiye ni na contract sinya amafaranga ya mbere siyo nahembwe bace banyongera ukwezi kwa mbere kubera iki umukoresha mwiza umaze rero kufise umukoresha mwiza my god nta handi hanoja gukorera uzoja hariya mu gutugaruka kuko ajya ni wakavamo kaja handi hantu bakagukoresha nabi utarudia pale pale rero umukoresha mwiza ni cyambere cyatumye jewe akazi kanje kariyeri yanje mvuga nti ndayibandanye n'umutima umwe ikigira kabiri nuko nabonye nkora ibintu abantu bakabikunda urazi uri kutamba wirorera birajyana ucucika intege ukutamba wirorera cika intege akomeze kubona ko hari udutwike nkora nkabona ko le public abantu hari abantu babikunda naciye mvuga nti okay Bella umunsi wa mbere uje gukora ikiganiro kuri Roy TV byagenze gute ndavyiuze mana senzi gufata micro wayifata gute murabona ko tuzifata uko je ngitangwa muri Roy TV nagiye gukora street quiz ajya bazanga kidogo dugo nafata ndavyuka ni quiz ya mbere nakoze muri Roy TV nayikore ngaho kuri ndake nafata micro nkuko nkabaza ikibazo hago bo umuntu ari ngaha hago nogiruka nkamuha je nabafata ku micro nkacyangira ibazi ukiri umushasha biragoye urabura ikibazo ubaza numva ati none ko ndi in front of camera uyu muntu ndamubaza iki ukiyumvira bikagucanga ni kuvuga haba hari udu challenge ukiri umushasha nagiye gukora rero quiz cyane ndayikora nkatumara nirungu azi tumara nirungu kuni bimeze haba hari public ngaho ukabaza ati iki kibazo ninde yishura bose bakaca baduza kacivuga nti okay uragitoye niko nabikoze alors que quiz si uko bimeze Cameraman yacambye ati Bella suko bakora kwizi ndavuga rero ukora gute ati ubaza umwe ndavuga ni futa rero ni kuvuga twagiye gukora 14 twatashe 18 kubera iki kwizi yananiye ariko navuye ngaho bukurikira ntago nasiye gukora nkuko nace ndabikora neza rero ukiri cyashya challenges hama microphone nawe ne bahavuye bakwigisha ngene bayifata jeje ne naritoye ko sandavye video imaze gusohoka mbona ndavuga ati nije nafashe micro kwa kunya ndayibona ko nayifashe nabi rero naciye nkose navuga ni gabo ndi bisaba ko ndafata kamikro nyene nk'abandi ndaneza nk'abandi candahindu utubwiye ati ama challenge yari menshi mugabo utubwiye imwe utubwiye izindi challenge warahuye nazo gitangura ino carrière mbo iyindi challenge novuga nahuye nayo hariho abakolege twakorana kujya kuntu staff bajya mukorana hariho bamwe tutayibona kumwe ariko ntago vyabaye birebire kuko abo bari badukuriye nabantu bazi kujera situation hari gusanga mwashwanye usanga arabaye akantu vraiment mes ententes tukabona
hageze mvuga nti je ndagahevye atari kubera abari hejuru ariko kubera abadukorana nyene uvuga ati hari gihe uja mu kazi kwana menga kanaka ntanyishimiye kanaka menga ntashaka ko nkora ngaha baziko ako kantu uri mushasha ari gihe ubona ko iyo ako karere katakwakiriye bivanye n'abari ndani usanzeyo rero byashatse kuba ariko kwa nace naciye n'express ukuntu niyumva cyangwa yari jalousie bo na jalousie rabaho bari bafushe babonye haje ubundi mu journaliste abasumba experience cyangwa akunzwe bo sinibaza ko ari jalousie nibaza ko ari umutima w'umuntu hari umuntu usanga nyine atari account cyangwa account usanga ntakwakiri ugasanga uyu avuka ha uyu ugasanga ku kantu nyene kantu ariko ntabwo ari birebire vraiment mvuga ni kuko nabo bantu n'ubu turayaga neza turaba bro n'aba sisters bimeze neza kandi nta nubwo twavanye nabi oya ariko nkiri mushasha ako kantu karagiyemo ego urakoze cyane Bella nk'umu journaliste umaze imyaka reka tuvuge 3 uri muri journalisme nihe discipline cyangwa nizihe principes z'umu journaliste mwiza ni nyinshi uri umu journaliste situ umukobwa banza kwanza umenye yuko winjiye muri ibi bintu bya social media ukaja muri journalisme ukaja ku ma réseaux sociaux no kuvuga uri umukobwa banza kwanza umenye yuko hari hakagwi k'abantu wanashaka muri famille yawe mu bagenzi bavuga ati bijye binagemo nivy'indaya ati abakobwa bavuga nka kujya ku ma micro hewe barabona barahabona akabona nk'ukumenga uri mico mibi oya sivyo ego oya ntagari ivyo ushaka rero kumentena iyi game uyibemwe neza icyambere na mbere abantu bari muri game nka wewe aba promoter abantu nyene musangiye akazi birinde sivuze ngo ntuyage nabo oya kuyaga nabo kwa muhanana ivyumviro irinde kugira ama relation maremare n'abantu abo musangiye akazi muri kumwe bari muri game nka wewe ego irinde ntuzu nakora ikosa ngo umukobwa ngo urakundanye n'umuhungu ari muri ivyo bintu ego simvuze ngo ntiwakura umugabo wo mukuraho ariko akenshi birakwicira akazi kandi bikagwa ikindi gicapo kibi ego ati ujya ni kanaka amugira gute musiga n'uvunga abantu barabajya arono ukuntu bajyoje umuntu urumva nyene isi yarabaye ukundi kuntu kuva ngo umuntu ngo baramujya ngo umukobwa ngo bamuriye so nukuvuga wewe irinde muri carrière yawe uri umukobwa menya ati ngomba nkore ngomba kugira difference nkora kantu nanje gashobora gutuma abantu bamenya ariko avec discipline ibintu vy'ama relation shira pembeni ufise abagukoresha hariho manager hariho n'abandi bagukuriye hejuru hari abakobwa benshi usanga amaze kuja muri ako kazi arirekura wese ku buryo ahubwo ashaka kwigira ikindi kintu kugira ngo bikunda shikandi hano no umukoresha wawe discipline mubahe chapa kazi ego pana kondera amanota ku ubukundi kuntu mubahe umuhe respect hamu mukorera akazi yagutumye neza hamusha utekana ugatangura kuja kuri micro ukabivanga n'ugukuriye ugatangura ukunuko career yawe izociba futi hari n'abantu baje muri management baba star ugasanga agiye muri management n'umubosi wiwe akaje muri relation yo mu bosi nyene bakaca bakururana masheri ukorotse ukoroka nabi kujya kwivoka riboze ego wow rero kugira ngo iyi game uyigumemwe ukora akazi ka uri pose irinda abantu bo muri entertainment kuja muri relation nabo ni muyage muri nk'abavukana aba bro aba sisters ariko apana kuja mu rukundo ego ntuje mu rukundo nabo abantu ni benshi ngoja mu rukundo nutora abantu muri carrière oya ego ntuje mu rukundo ikindi abakoresha bawe bubahe chapa kazi ego ikindi kandi nibagiwe abo mukorana menya kubana n'abantu umenye kuko umuntu mukorana nkujya ko umuntu muvukana hari gihe mushavuzanya hari gihe cameraman usanga mugiye nk'ahantu kambya ni ngo shiramo iyi kare havuga cyane ni wowe unyigisha ko kazi umva akataba ahantu rero utazi gutahura umuntu umenye ukuntu ubwira cameraman ati please ubona twoga ko ruko umenye ukuntu yaga kugira ngo agutahure mutahura no kurazi ugiye in front of cameraman mwashwanye urabona n'ukuntu wifata ego aresara akacavuga ni ikoreshe rero ariko mumeze byavuga ati okay action ati banzu kati wari wicaye nabi
kubera ikimenya ukuntu ubana n'abakozi bagenzi bawe Ego. ugire ukreye akarere keza kuko niwaja ku kazi ukahafata menga ni mu kuzimu ati reka nkore gusa bampembe nitahire ako kazi ntuzokanezerererwa menya ati ndagiye ku kazi nakishimiye abo haba hari tumeze bon nta kibazo hama ubuzima bwawe bwa vie privé bugumane urinda kuja mu bintu vya vie privé n'abakozi mukorana ariko mugira akarere keza umere bien. Ya urakoze cyane utubwiye ibintu bizima utubwiye ibintu bishobora gufasha benshi kuko turakunze kubona abantu benshi bakoroka canke bibagiranwa kumva zuko bagiye mu bintu binyuranye na kazi mu bintu binyuranye na vision zabo z'ubuzima nko kuvuza ati umujournaliste ukashigira imimenyerano na boss ntumwubahe bisigura yuko uba ugomba kuvyaza umusaruro impano yawe mbwa mu bundi buryo budasobanutse. Okay, nka Bella Shaka nibiye ibintu vyakuranze canke biba bikuranga canke bikugize muri ako kazi kawe ka journalisme bituma ushobora guhagarara neza nk'umujournaliste. Ibintu bindanze icambere na mbere ni creativity. Kuba uri creative mu kazi basi kuguma ufise bishasha wobwira abantu. Ego. Yaba inkuru nyigisho n'igano kigoye gukora. Inkuru nyigisho iragoye. Gukora inkuru nyigisho is no easy. Rero utari umuntu uri creative uguma ufise bishasha umenya ati iki kintu ndagitegura uku ndakirondera uku nitumugumaho kuko ubuze bishasha ucutaha. Kuko je bigano byinshi nkora ntago ari byo kuvuga okay ndakora n'ivyo batumire ariko byinshi ntago ari byo batumire ni mimi wewe nyene ndategura hama nkagenda nkashikiriza abantu. Ibigano je nkora bisaba umutumire ningo n'umubano sometimes n'umutekano w'ibarabara ariko street quiz inkuru nyigisho ivyo nta mutumire bisaba ni jewe nama ngiye mibarabara gukorera hari amenya ati wewe duhuye gatwokora cyanda kubwira hamukanyishura. Umva création d'abord kuba creative mu kazi kawe biratuma uguma uri imara uguma mu kazi uguma uvyara. Ego. Ya uguma uronka ivyo ushikiza abantu. Yeah. Igira kabiri guca bugufi. Ukagara jewe sindimwe. Hari abantu bigira magazerari ukabona ati akwera jewe abantu baranzi we ntitungana ntitwoyaga ko je n'umustar like uramwandikiye ego arigiye naje arigiye ntishobora kwa arigiye usanga message ari nyinshi ugasanga ni message 50 aramvuye gukora ndarushe rero ndishanga 10 za mbere tukayaga bajya bandi rero ariko ndayiguye kavuga ati ukuri mbabarira ndiyeskiza yes kuko jewe no muri Facebook ndishobora kuvuga ati sorry vraiment jewe umwanya mbandi bizika nkoresha messenger gake ukamenya guca bugufi kuba wewe uri maarufu amenyekanye cyangwa no kwakuraba ntibisigura yuko wewe wabaye ikindi tangaza ako kazi kwera ugatibuka hasi. Ego. Ugasigara uvuga ati bakakubona uri nkamayi babo ngamwe barabara kubera iki warigarishije ba umuntu w'abantu. Ego. Gakora ari kuri kumwe n'abantu ube bienveillant. Ego. Abantu bakire ubayake ubahobe wow mere nka family. Ego. Abana bavuga ngo kwera ngo je ngo ndi Bella Shaka ugiye ahantu jarige mba mpagaze nkana avuga ati yo wowe uri Bella Shaka avuga ati ndije ingunda muzi tugatera inkuru avuga ati masheri sava sindanakuze wowe uraje mugabo guca bugufi be humble kuko niba buri umuntu uciye bugufi uzokorera abami n'abaherezi. Ikindi gira gatatu kumwizigirwa kuba umuntu ashobora kwizira akavuga ati Bella Shaka muri aya mabanga ndabona y'ubumwizigirwa. Umwizigirwa guterera umaze kuba uri umwizigirwa ku kantu gatoye no mu bindi binini zo umwizigirwa ariko umuntu yagutest ugizigwa mu kantu gato kabona wewe ntago uri umwizigirwa babiheze. Hard working kuba creative kuba humble no kuba umwizigirwa. Wow. Nukuvuga kuba uri umuntu ufise utuntu create kugumuzana bishasha guca bugufi no kuba umwizigirwa. Ego. Urakoze cyane birakuranga. Merci beaucoup turumva uri umuntu ufise intombero kandi uzi ivyo urimwo buriya kwitahura nico kintu cyambere kiba gikeneye mu buzima kugira ngo bikunde unashikire n'indoto zawe ushobore gushika handi wibona handi wifuza. Ariko kandi takeneye kumenya Bella Shaka yifuza gushika hehe yibona mu kiye kibanza yibona byifashe gute nko mu myaka 10 iri imbere. 10 ni myinshi ariko reka tuvuge 5
shaje vre muko nibona nibaza ko nta nundi muntu avyibona basi jewe ego ndi wa muntu sinzi ko matete yanje ari undi muntu ngaho mu Burundi ayifise I don't think so ati mbaza ati kubera iki ngira ni kwa ibyo maze kubona ndibaza kuko bo hari ibintu hahamukira ko yako ntavyubuzi ana nk'akarorero nk'ubu mino myaka les jeunes filles nk'iyo aje yiwawe kiri batoya nk'uko abapetisere bacu ngo kwiwawe ego usanga avuga ati meze ishure canja ku mugabo ngire mariage bambone nambara urushinge mbyara abana bambone mais c'est bon ni vyiza ya ni byo kugira urugo sivyo ego si tunyoro bayigwiza musi nuko ngira urakora ivyingo n'imibano uzontumire ndayavuge nzogutumira okay ni vyiza kuko kandi niyo bari karaja ariko nka jewe hari ibyo maze kubona so ibyo sino bihahamukira because I know what is going on there so ntago navuga ngo ruvanga kuko nabonye hajya hanu n'ubwo uhari ukenye tinahye of course kuba married ni nko kwambikwa urugori urugori rukwerekana ko umwamikazi ariko urugori bakwambise ruhindutse rukazanamwo amahwa ukomereka rero kugira ngo ntugumumererwa nabi utuma urukuramo rwa rugori ukadepoza hamukivura hajya wakomeretse hamukabandanya urishema no kuvuga umaze kurukura n'ubukibaye umwamikazi ariko kandi birasumba kuba ufise ibikomere wambaye urugori aho rero ababitaho urasingiye kubisigura ivyo ego naco gituma je mvuga nti jewe ndafise mentalite yiwanje itandukanye n'iyabandi je nko mu myaka 5 uko nifuza kumera uko nibona aho nobandi hari abantu benshi nkunda kurabirako hari bazaye the boss lady abantu nyine baba ladies bafise amatitre bafise ubuzima bwabo nuko akenera umugabo kubera yuko yamukunze yamuhisemo ntamukeneye kubera yuko yarayinzara abakoga benshi baja mu makolation kubera iki ubukene avuga ni shobora kugura amavuta sishobora no kwigaburira ukwezi ntigikunda rero kubera ko bidakunda reka ngende bangaburire amaze kugenda ati reka ngende bangaburire azobaho nabi kuko nujya mugabo azavuga nti he uraza aho nagukuye urazi ko utafise kutojya ni waha pouvoir umuntu yo kukugaburira uzomuhaye pouvoir yo kugusonzesha rero kubera ko jewe uko nifuza kumera nuko mbayeho ofite niyo nzira ndiko ndajamo ndi wa muntu mvuga nti nzobe ndi wa muntu aha pouvoir umuntu yo kumusonzesha ego shaka kungaburira mugabo nta pouvoir yo kunsonzesha nugutongaburira I'm still gonna eat ntiwangaburira mugabo ndarya ntiwanyambitse muga ndambara yes ntiwayirisha muga ndayiriha inzu ni ukuvuga je nifuza kuba wa muntu independence ndayirimwo n'ubu kuko nta dipambarira nirira utubizi twa niyo sindi hayi kuko nibwo bushobozi mfise mu mwanya ariko aho nifuza kugera ndifuza kuba wa mu lady umuntu w'umudame nyene umuntu nyene afise icyamaze mu society apana kuvyara abana gusa no apana kuba ni femme au foyer njare meka and nubwo buzima good in the kitchen abango the place of the women ni muri kitchen no ntagaje nifuza ndifuza kuba yego iyo kitchen no ijamo kuko nubandi umugore nabandi umukobwa is good kuja muri kitchen c'est naturel ariko kandi nkaba mfise icyo nshikiriza isi kazavuga ni harabayeho umuntu yitwa Bella Shaka yakoze ibi nibi like simbe ndi yamfera umenga ni muri prison where I can do nothing ntakira kimwe no cyo kuvyaza umusaruro ikintu kuko ni wagena no kuba ku Kenya la belle famille izokubya ati wewe hari cyo wazanye nga wewe ntuje kujya ivyo utaronde bya musaza wacu shut up akubya ati shut up icara wige abo bana nambora abavyaye nabi wacu wewe hari cyo wakwiwanyu hariya na musaza wabo kwigumuye ko ntujya ugumuruku kugira ngo ureko buca dongene kuba wa muntu afise ikintu ari karaterera muri society of course nababwiye ndi hambo ntago nzo sinigarisha je mu buzima ndumuntu ndi très ndi hambo ciye bugufi ariko kandi ndi étoile qui brille
Etoile ibrilla ibiri. Ego. Avuga ni Bella Shaka ariko arakora tuko turabibona. Bella Shaka n'umuntu ameze uko. Shaka guhagarara kuri platform nkavuga. Guteka kwaje singombwa nje muri cuisine. Nkashobora no nka cookinga ndi kuri micro. Yes, I can cook. No like uburi kura cookinga. You can cook muri speech ya uburi kura cookinga. Urateka bigasha. Uhabura umuntu ushaka gufata ijambo. Manga apana kugara. Ego. Kandi apana kurengera igitsina gabo. Igitsina gabo Imana yagihaye autority. Ego. Uba uri munsi ariko nawe ufise umumaro. Nimpamvu abagore bitwa bafasha. Ufise umumaro. Wowe uri inde? Of course you are the queen. Ntago uri servant. Hari umwamikazi hari n'umukozi wo mu nzu biratandukanye. Ego. Yeah. Okay, urakoze cyane. Watubwiye ko wifuza kuba umuntu afise umumaro kwisi. Yeah. Mu kibano, mu muryango, mu rugo rwawe. Ariko kandi tugomba kumenya muri journalisme naho. Wibona he? Imbere yuko ndakubaza ibindi bibazo. Kuko ni byinshi. Yeah, muri journalisme ndifuza ko nibaza ko ari nayo vision yacu muri TV kuko je muri TV ni muri family. Ego. No kuvuga vision mbandimwo. Yo baje niyonja. Musangiye intumbero. Yeah, kuko nandi ndi mu byo nkunda. One mission. Yeah, kuko ndi mu byo nkunda kuko n'umukoresha wacu aradukunda nk'abana biwe. Kugiye bavuga ati mwege ni mutahe hari yavuga ati tuvaneko. Wacu uvuga nti ejo nzoba ndihe muga kwamba nzi ati ngani muri family reka nkore bigende neza. Je ndifuza yuko noza ndibona ku ma platform ayandi kuri za Canal Plus. Ndiko ndayemesha ibiganiro Panama Base. Ego. Mugabo ndi ku ma platform akomeye ari international abonwa n'abantu nyene biyubashe. Kuvuga muri journalisme jewe nteranje imbere. Birate bariko birashika. Ego. Tege gusaka twanaye dukora. Nibaza ko muri journalisme sinovuga byinshi kubera ni ibintu ndimwo kandi abona yuko ni process iri slow. Like bisaba kwihangana bisaba perseverance, creativité. Byose bizoshoboka bivanye na creativité ndimwo. Ninayuba ntibizokunda ariko ndaguma bizokunda. Ego. Na yuko basa turi gukora iki ariko ibikorwa birigaragaza uri kurakora hirya no hino turabona ibiganiro bitandukanye, turabona ingo n'imiryango, turabona umutekano w'ibarabara, turabona quiz, turabona n'ibindi byinshi bitandukanye n'ibindi bintu uzogenda urazana n'ibikorwa byiza kandi biba bifise aho biriko biraja aho bitumbere kandi bishobora kwigisha abantu benshi bigatuma abantu benshi bafata intumbero kuko burya iyo umuntu ari incabwenge atanga n'ivy'ubwenge. Yeah. Bella wavuze ati reka subire inyuma gato wavuze ati queen ukwambara urugori. Yeah. Ariko kandi iyo urugori ruhindutse tukazamwa amahwa. Yeah. Urarukuruka depose. Urarukura ukadepose. Yeah. Ugo wagomvye kuvuga iki ko ibi bintu byumva abantu bakuze byumva abantu bincabwenge ndagomba uvyagure ubivugeko. Okay. Bo iyo mvuze yuko umwamikazi nashatse kuja muri sansi yahe iyo umukobwa avuye iwabo akaronka umugabo amutwara ni honneur ni teka ni nkuko abayaguta umukobwa akakwambika urugori ukitwa umwamikazi. Nico gisigura. Ego. Rero ugiye muri ubwo bwami bien sûr uka mu mwamikazi biraryoshe. Ego. Ukaguma muri gwa rugori rwawe rusayangana biraryoshe. Ariko iyo rujya rugori ruzanimwo amahwa men hari abantu bapfira mu ngo. Abantu bagora avese. Hari abantu bagira hari abantu indoto zabo zipfa. Ugasanga ari umukobwa uri brilliant uri umuntu ufise indoto ziwawe. Ari ugasanga umuntu ronse twa umuntu agushigikira kuri za ndoto. Ahubwo akujya nti down warize bika. Ja mu gikoni vyara uheke. Ati waremewe kuvyara no guheka. That's all. Rero nkazijya vizo zanje uyo n'umuntu nkuyo ntivyokunda. Cyo gasanga ni wa muntu akubihiriza ubuzima mu mpande zose. Emotionally, psychologically, gasanga ni wa muntu adashobotse mudahuje. Nukuvuga ukama wewe erega gupfa umuntu urashaka gupfa ugenda gupfa bihera mu mutima. Ego. Imizo tuja kuryama uhema udashikana hari umuntu uzocikana. None Bella shaka kuvuga nk'umuntu abifisemo experience ndende. Of course I do.
ndayifise experience wayikuye ndayifise mugabo bon sinkunda n'expose ma vie privée kuri réseaux sociaux wenda guha doze yawe uyinwa ukayinwa utayinwa ukarika je nguma narabandanyije kuko sinoza kugira ngo mera nka jewe hari igihe no kugira ati mera nka jewe kavuga ati ujya mukobwa akavuga ibyo bintu kunuku ariko arayobya abantu waza ama critique y'abantu bacha batangura gukritika ni kwere ko nta mugabo ufise ni kwere ko bimeze kuno is not that umugabo ni mwiza kandi umugabo ni cyubahiro ku mugore reka tubisubiremo hanyuma umukobwa uri single cyangwa uri married umuntu ari single n'umuntu ari married ntago basa umuntu afite urugo guza n'umuntu ari single ntago basa hajya uri marié hari teka ubufise hariho one nuvuga ubambaye rujya rugo niko navuze rujya rugo ruburufise rero duhagaze hari yaje nkaseruka mfise urugori nambaye inyambara abami nawe ugaseruka kuri tete vide turangana oya ntidushobora kumva no kubwira ngo mera nka jewe ngo gira iki jewe gusangerageza kukwereka uko ubuzima bumeze hari ibintu batababwira hari ibintu bashangazi banyu batababwira hari ibintu bajya babagirira bride shower batababwira hari umuntu abari mu rugo akabona harababa mugawe ntavyo yokubwira akubwira ati ingia nima unaonaga ma felicitations za mingi ugasanga umuntu arararira niba ngo congratulations niki uvuga si wewe nawe injira urabukuna utaona mwa urugo ni gwiza Joseline urugo ni gwiza kuko Imana yaruremye ibona yuko rukwiriye ariko nuko gwamaze kujya nk'amadega ngire yose cyose gakundi munsi ngo gakundi munsi mu muryango ariko nanone Bella nk'umuntu ufisemo experience nubwo utashimye kubivuga mugabo ndiza ko next time uzobivugako Bella ni kubera iki ingo nyinshi ziko zasambuka muri ino myaka twifatije ko byo wavuze kandi zigasambuka zikiri shasha ico kibazo ni ciza umva ndakubwira ikintu kimwe uzontumire mu ngo n'umubano ndaguha intahe basi intahe yandushobora kwigisha abandi of course hari abo critique ariko maje comprendre ko turabana wowe uri kurankritika uko uvyara abakobwa you don't know icyo abo bana bawe uko bizogena ni bakubaka washaka kuba uri marié pendant 5 ans wowe ntuzi ko muri dandiza uzo buri married abantu bagira ba divorce afise 15 ans de mariage hano divorce avec 20 ans de mariage rero kirazira gukritika bouche bée yo muntu ubonye ko bigenze nabi fuka mu musengere ntumukritike musengere maybe ni shetani bigende neza rero nje ngibona nkingo ziki gihe abajene bakiri bato bo sinkuze cyane mugabo wenda bita ko mukiri bato because mwicara abana nace turabona muri murabebe ndeka no kubamena umutwe ariko kambira abo vyega uri umukobwa uri umuhungu ukeneye kuba married impamvu ingo nyinshi zisambuka mu mezi ya mbere ariko je abantu basambura mu mezi ya mbere ndabemera ati kizuba ndabemera kandi babiyemeje ubuzima bwose gushika gufa umva ndakubwire gushika gufa ntibaho bo irabaho ariko ugiye kwiraba neza ugiye kwinjira mu zindi logique biragoye hari nk'akarorero wowe nk'uvyo umwana w'umukobwa ukabona ari mu buzima mugwaza AVC niwo mukurayo namukurayo n'ingoga okay inkoni nyuma nubwo batabishaka merci nabajya abantu bakritika abantu bavuga ngo barabivuyemo usanga nabone bibaye nko kubana babo ntiwovyemera cyangwa bikaba nko kuri mushiki avuga ati mushiki wanje bakamukorera ibi ntiyovyemera rero abakobwa benshi icambe na mbere gituma urugo rusambuka mu misi myinshi ububeshi wowe uri umukobwa sivyo ukundanye n'umuhungu waravyaye maybe uvuye imuyinga iwanyu uje mu gisagara imuyinga uhasize abana batatu uje ibujumbura umuhungu murakundanye je ndi nkumi sindavyara abwo ne nisugi bagabo nagiye ubyumva ati jewe sindatusha umuhungu ati okay ati nanje rero mwese mugahendana ikinyomwa kimwe cyambaye tuni masheri monamo umaze gushikari ya murugo ukazo kubona verite zari ya murugo ushika intege n'ingoga uvuga ni bagabo yarinza mpisha kino kintu nibindi yo bimpisha jewe ndagweza akarero gatoya nayigeze kuba nkundanye n'umuntu aramisha yaramishije ikintu kinini kandi gikomeye we dukundane sivyo turakundanye biraryoshe jewe rero mfise umwana umwe avuga ati ni accident c'est bon umwana umwe hari giye kubagana ugasanga urateye inda rero niho yikuramo ko kumanze gutenda vuma asime none umutera inda keza ubwiye ko pina abanyu bakuremwa amata wayiteye asime uvyara uyo mwana yarinze yinjira mu nda
ntukuremo iyo nda mugabo mu nyuma naje gusanga c'était set and I said abana confiance brisée ya no kuvuga je confiance no kuvuga je we hako no gukunda ntuma ndakugirira ishizere kuko ninakugirira ishizere nzifuza ko tugumana ariko ndagukunda ishizere cyamaze kuba brisée njya mu mutima uri hejuru mvuga n'uyu muntu nejo tashaka gukora n'imigambi akampemukira tashaka no byinshi nyene byinshi biko abantu benshi barabeshanya muri fiançailles zamubwizanya ukuri namburi gikashi akuje kazi kuri gikashi abakobwa nabo bari manzika akigira benga n'umumarayika ngo ntavuga ko jewe ko simvuga erega mwereke kuri imvuzi mukiri muri fiançailles avuga ni wewe gasi no gushobora reka ndabundi namuvuga ni jewe ndiye nava mwereke ijya caractère ayimenye ko yifise ntazovuge mu nyuma ngo he ngo sinarinzi kumeza uko ngo ndicujije mwereke kuri imvuzi bimwereke wewe kuri mico mibi akubona ati umukobwa burya oya uyu muco nayo ndawunzi wantwaye unzi pourquoi pas umubwiye ni jewe mfise amadefo gira na amadefo yanyu mufise kuko wewe uriyizi nta muntu akuzi gusumba uko wewe uyizi wo kwihisha mugabo we kugati mvuga ati iyi ngeso ndi nayo of course ego uzati iyi ngeso ndi nayo gira mugeza bati rero jewe burya bera shaka ndavuga kandi jewe umpemukiye nifatuko unciye inyuma no kwitwara agutwara bizi yuko ariko uteye ya urakoze cyane tujuwane ico ni cyambere ikigira kabiri kutamenya ibera mu rugo haba nabona gusa urugo ngo nurushingi wambaye ko yadukundanye ninarongora umugore so nkwa turyamye wacyumvira ku rugo hari kuguma mujyanye mu gitanda ngimvura iguye uzoya tumatana mu mutwe wawe ukabuzi yuko kwera kugiye kurongora ndikuvuga isi yawe y'urugo rwawe ituna autour yo mu gitanda c'est pas ça hari kuzoja ku kazi hewe ubura mahera ukubitwe n'izuba umugore wawe ari mu bitaro n'umwana utajibaza yakufika unalala uzokwimvira gushika uryama hari kuzoja hajya ku kazi ubuzima bubihe umugore akuvuruge kuburyo umva yuko unamuzinuzwe abantu babanye imyaka myinshi baza ko bama muri sheri shushu sheri yige bakwita n'ukwezi batavugana lakini bana bakiya pale pale baguma hajya nyene rero kwimvira ko mu rugo ari bishobisho bya bindi ngwe ngo nzogupfira ngo juto ego kuyuba bibaho kuba romantique ariko nivyama kujya rero umuntu amaze gushaka mu mutwe yuko ngiye mu rugo sheri nzazoguma ransoma azoguma turuku utujana hari gazo so kugume mu nzu raba bana uzoca usambura hari gazo ati uno munsi ntunkore ko muri no joro uzoca usambura hari ga wowe uzoryama ngaho uko yumvira umugabo nawe ariko amabata avuga nti abana banje bazobiki ejo akazi ko kameze nabi abana ejo nzori Minervare nzoyikura he we ariko arimvira Minervare we nayo ko mu mapenzi ibintu bibiri ntibisa masheri mona mu we nwashika haja akabona ati kumbe bino bintu gana umuntu yonabihaga amuranya beze bagati ibi birabaho ajya amavecteur yo mu rugo plus ya découvre plus nakenge kiyongera avuga ni bwa mundi ntibyari ibyo na si ibyo byonyene kubera iki none kweki abagabo usanga abagabo ko bashinyuma abagore bagashinyuma abagabo ntiyagukunze abona ko uri isi yose kuri pourquoi pas nyuma aja kurondera hanze I don't know 80% y'ingo zose baracana inyuma twama twabibonye baducana cana ariko rero ntibisigura ngo urumva najya ama verite ibintu birahinduka nukuvuga basi ni decision fashe niyo kwimvira ngo ndambaye urushungi ngiye muri romantisme n'umugabo urukundo rushushe rutayisha gira ubwenge umunya ati biheze nzo kwifata kuje niyo mpamvu mw'abahungu muri ko murahitamo umukobwa ntuzorabe amataye ego nawe nyene uzoyarawe kuko uzabe guyawe ziragushuke uzabe wahundi nyene uvuga ndamwishimiye ego ariko napari yo kurabizogu rabati mbega uyu muntu hamwe iyo tayi zo bayahavuye nzoguma nicaye ikindi kintu kizotuma tugumana arakubaha hari gijya tayizohera mugabo cyacubahiro kiri urugo rwawe ego eske numuntu azi kurondera ubuzima kuburyo ni waje mu gasho azorera abana ni waje mu gasho ntazocaza kwidandaza kugira abana baje tumiya akeri rabaguye yawe sindavyanse ntuze gutwara umugore utazoraba kumbyanisha ritwenga cumenga arashinyirije no
rabagu yawe kuko Imana yaraguhaye shwa yaguhaye Ego. amahitamo hitamo icyo ushaka ariko kandi ntikiba ariyo centre y'ivyo wowe ushaka uri umukobwa nawe raba umuhungu wego sinase beje boga urakunda boga bakira bijya boga ariko ntube gusa ntutone utuya boga ushaka kuba ari boga arameze uku ubu utazoguha ikofi sheri ntuzovyuka kubera imbaraga zo kukuvunagura arazifise ego raba boga ruvuga ati mbega iyi boga yaje iri n'umutima d'abord yararezwe arafitiye impuhwe jewe nukuri hako nkunda urukundo uzongirira impuhwe masheri umuntu agufitiye impuhwe nazo kubabaza abona uri kurarira aguma akora ico kintu agufitiye impuhwe nikibaho ego azokorera ikintu abone kirakobaje abonye urayurira ntazosubira avuga ati umusheri kweki agufitiye impuhwe aragufitiye impuhwe aragufitiye ikigongwe uzogora ntazokuva impande ngo mabukwe ingungwaza umwana wawe kubera iki agufitiye impuhwe nazo gutana abana bamwe urukurateka abandi urukurambika abandi ni waye tunapambana nko kumengura robot avuga ati umugore wanje zampuwe sheri ndagufashike sivuze ngo umugore ngabaje aje mu gikoni no mugabo zampuwe sheri ndabona urarushe ndagufashike azobona ko warushe akazi kakumenaguye azavuga ni sheri rya mu ruhuke kubera iki impuhwe eski yobeje biragufitiye impuhwe azokubona ninda yamezi sheri nigera haje avuga ati wewe ga iyo ndutwaye ni ya Yesu mama wewe byagenda gute duga uzovyara ntazogirira impuhwe ngo wababaye ngufise cesarienne azoyagutika mu makofi kandi uvuye kuvyara ucuraba raba mega gufitiye impuhwe uruma impuhwe ntazokuraza inzara kubera gufitiye impuhwe ntazogushinya umubona kubera gufitiye impuhwe avuga ati ubabaye biramukorako zampuhwe Bella reka sindagutumira mu kiganiro cingo n'imiryango canke intahe utuyagire uko niho numva nova ndonka inguvu zihagije zo kukubaza tuyage kuvyerekeye ibi bintu neza na neza ariko kandi Bella barakuza kuvuga ati abakobwa b'incabwenge nkamwe ntibaronka abagabo canke ngo birabagora kubaka oya ntituronka abahungu ariko abagabo turabaronka hariho difference y'umuhungu n'umugabo iyihe umugabo n'umuntu ashoboye kwikorera umusaraba umugabo n'umuntu atari umanipulateur umuntu w'umugabo n'umwami umuntu w'umugabo aramenya ko umwami kazi agira abakorezi umwami ku mwami kazi wiwe yakwica abantu umwami ego umwami aravuga ati okay my queen ndabiza mezuku akundiwe okay my queen ikicaro cawe d'abord umukwe nawe ati my king ego s'il vous plaît iyo ufise umugabo apana umuhungu umugabo mu buzima bwawe soumission iraza naturellement ushaka kubingare ku muntu w'umugabo d'abord kunagufata uroroha bavuga ati hakuna mukate yo mbere yacu ego ngo umukate uko wowe ugumye kose kucayi uroroha umugabo sheri uroroha umera nk'isupu bajya bafise abahungu bafise the boys ariko ufise a man in your life kuba humble birizana ufise umuntu w'umugabo aguhandling kabugabo nk'umuntu w'umugabo masheri oya usanga wonyene ntunahanurwa umugore amaze guhura n'umuntu w'umugabo amukunda nk'uko bikwiriye niwo muhanura shaka kumbwira ati umugabo yagushinga avuga ati umugabo uyu wanje jewe impossible ati umugabo wanje ntiyoncama twara amajambo hariya umugabo w'abandi twara amajambo hariya je umugabo uyu wanje woraza umugabo wanje ibeje yanje urayizi kubera iki afise umugabo mu buzima bwiwe ego ntushaka kumuhenda abasumize naturellement rero byo kuvuga ngo abantu baciye ubwenge babura abahungu mugabagabo ahuye n'umugabo impamvu bakunze kuvuga uko ni kubera yuko abakobwa baciye ubwenge gose nke abakobwa bari celebre nkamwe usanga ari abantu bavugana n'abantu benshi kandi baba bakeneye umwidegemvyo wo gukora business zabo neza badakeneye amategeko maremare badakeneye amasurveillance badakeneye abantu bagumana ko ari umugabo bakeneye everyday mugume muri serekore masheri nagukire mu ijambo iyo sije wa boruze ni nini nibaza ko twiyaga ukarinda buca ariko ngo mvuge ikintu kimwe ego umukobwa w'incabwenge azi icari c'ubuzima azi no kuburondera
icyo nabwira gusa abakobwa nabo hari ukuntu bitwara nabi amaze kubona yuko ari independent ari batante nasaba kubaha umuhungu cyangwa nasaba kubaha umugabo aravuga nawe akavuga ni 50-50 icyo wokora nogikora ico ntago ari ciza ego aho niyo abakobwa benshi bihendera umwana w'umukobwa ari incabwenge agahura n'umuhungu yitahura w'umugabo uyo mugabo umufana wiwe namba 1 je namba ndi kuri Roy TV ndakora ibiganiro nukuvuga umugabo wanje no muntu wa mbere ategeza ko makuraje kuko natamakuraje ndabikora nabi urazi nk'abatlete ariko ariruka umugabo ari hajya wo bravo umugore aruka amakaga akano gutabuka ego kubera iki umufana wa mbere n'umugabo wawe namba umugore afise vision runaka wowe uri umugabo ahubwo mushigikire muri ya vision unamuhivira kugira ngo ayishike ko neza mugize uko kubaha kandi basi abahungu benshi bishwe niki insecurity kumva ko ari insecure akumva ko ari amana umutima uri hejuru niyakora kano kaza zancu nyuma niyagire kuburire no barumeze uko biragoye umugore uzosha umwana mu ntaje kurera abana abyare umuproviding lekira kitu rero utari umuntu w'umugabo nyene kujya nabivuze enorme wiyumva nk'umugabo uvuga ati mashiri umugore wanje très intelligente umugore wanje je muramuzi ndamubereka ubunyene murabe ariko aravuga ariko aratanga ahagaze imbere y'abantu je ndi fier n'umugore wanje sha gufata ijambo akavuga abantu bagakoma amashi uyo ni enorme mugani ni wahura n'umuhungu ari intimide no afata speech ukayivuga neza acha mu kumenga arabaye minimize kumenga arakengeretse mashiri kandi ngo areba abagabo bumvira cyane gusa abagore babo ngo nuko ngo umugore ngo ariko aratera imbere umugabo nawe atazi aho rero uba waratubiye mu mahitamo yawe ufise umugabo nk'uyo waratubiye nukuvuga umuntu w'umugabo niwe muntu ambere avugana umugore wanje ndamushigikire kubera ikibashe mw'abagabo teza imbere abagore banyu nuko je guteza umuryango wawe umugore wawe kamwibagira ejuka imana ikabikora swate ukamutanga agasigarana abana atushija mu barabara imiryango yawe nta muntu n'umwe azo gukundira umwana gusumbanya na muvyaye bajye bana babazo shabaho nabi mugabo umugore wawe ukaba waramuforomye neza ukamushigikira azogarikira abana bavuga ati bana banje so wanyu yari umugabo kwishuri devoir aho nyine icara wige avuga nushaka kumaramaza je n'umugabo wanje yaranyambise urugori kangira umugore nira bipfira hehe gusanga waratuye mu mahitamo ukaronka umugabo ari intimide no kukubona wewe ubriya hari umugabo adashaka kubona inyenyeri y'umugore we yaka avuga ni inyenyeri ni yaka ntazosubira kunyubaha uyu mugore ni yakora ino business igatera imbere ntazosubira kunyubaha kwaza basumba amahera uyu mugore ni yashika hano hano akaronka icubahiro ntazosubira kunyubaha kandi nabo nyene ndabatahura ko igihe biterwa n'abantu bahwira bo mu buzima ugasanga yabonye ibintu byinshi umugore yabaye ingari kubera yiki amafaranga nivyo bifira mu mpande zibiri swat experience afise uko umugore amaze kuronka ikintu acaba ingari swat akavuga ni intimide avuga ni shaka umugore wanje gumari musi ikirenge cyanje rero ivyo ngo ni hazonyubaha rero nwaronka umuhungu avuga ni musi ikirenge cyanje run for your life. Wow, merci beaucoup Bella. None ayo majambo yose wewe uvuga uzuba kugwawe ryari? Nzuba kugwanje ryari? Kumenga biracagoranye. Sinocishura because Imana irafise ukuntu zo bihunyanyura. Bose navuze ngira afise unahure neza. Simvuze ngira afise ukuntu izobikora. Irafise ukuntu izobihinyanyura. Hariho guhinyanyura no gukora. Guhinyanyura no guhindura ibintu uko vyari biri bigahinyanyurika ukundi ico kirundi nico bigahinyanyurika ukundi kuntu hamwe no gukora ikintu gishasha bisigura ko Imana izohindura ivyari bihari ibikora ukundi kuntu. Maybe if not then life goes on. Wow, natahuye ndizakona nawe Bella, reka ndagushimire wakoze kubwa kano kanya, wakoze kuduteka muri Yakejo Media, wakoze no kuri vyimva mutima nigiye kirekire turonderana ariko today vyakunze prima wakoze. Nani ndagushimiye nukuri bo gusa wakoze kumvugisha ibintu byinshi mana yo jewe rero uzontumire mu ngo n'umubana
nzogutumira ko ndumva ufise byinshi ushobora kubwira abantu kandi je simvuga ibintu bisamburira abantu muganda ndaguha ubwenge bwo kubibamwo kuko Imana niyo yaremye urugo kandi biraryoshe ubwabo ego reka ndagusabe utujambo tubiri canke dutatu ku bakunzi ba Keje Media canke nk'umujournaliste nk'umunyamwuga nk'umunyakazi utubwire abantu badukurikirana uko biri kose afise ico ubwira abantu. Yeah. Okay, abakunzi ba Keje Media nshaka kubabwira ibintu bitatu mu buzima. Nagatwika kazotuma ushika kure yaba mu vyo urimo ivyo ukora aho ubaye. Icambere na mbere bo mwizigirwa, cya kabiri cya bugufi, icya gatatu kora neza. Hari gukora cyane ukora nabi, kora neza. Ukore cyane muga wakoze neza. Rukuvuga andikisha amateka meza apana mabi. Hano barondera beze mu bibi. Ntuendere beze mu bibi. Ego. Rondera beze mu vyiza canke kora neza. Ukore cyane ariko neza. Ikigira kane no kongerako. Namba utari mwabone wa Keje Media urasarishije. Ego bro. Kuri subscribe. Gira j'aime shira muri commentaire. Wifuza ko nzogaruka kuyavuga shira muri commentaire. Hama wisantiyarize ku commentaire cyose kibi ciza. Commentaire zose zirakenewe. Ya mwirambire. Urakoze cyane. Reka nonge kandi ndagushimye mva mutima. Thanks. Welcome again. Thank you. Cyongereza kirakamye. Reka dushimira abakozi ba Keje Media bariko badukurikirana. Mwakoze kuduhitamo, mwakoze kudukurikirana. Hari ibikorwa byinshi, ama media menshi, barufite utushoye kuri kurakora, ariko bavuze ati no, reka ndabe kino kiganiro, reka ndabe kuri Keje Media. Vraiment wakoze. Cyari ikiganiro Break the Silence canke intahe n'umutumire wacu. Bella Shaka no, nabwo yari intahe. Cyari ikiganiro c'impano. Break the Silence canke impano n'umutumire wacu Bella Shaka umujournaliste wo kuri Roy TV na jewe Keza Fleur ya Audrey. Rero naho butaha uzosubira. Ciao ciao.